Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ni mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ndetse n'ibiriko biravugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yaba yarasabye systeme ko yotanga imihoho kubera intambamyi afise. Iyo ntambamyi akaba atayindi uretse umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye uri kwivanga mu migambi yose y'igihugu, kandi bikaboneka neza ko ibihangange biriko birapfundika ingingo ikiza igihugu yagera mu rugo Perezida Evariste Ndayishimiye akavuguruzwa n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye akamutegeka gukora ibyo we ashaka. Hari amakuru ahambaye cyane arabana n'uwabagiye gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ubu ngubu ibihangange biriko biremeza Emmanuel Sinzohagera canke se umushiranganje wa mbere Ndakugarika batazira Ndakugarika karibo basubirira Perezida Evariste Ndayishimiye kubera intambamyi afise y'umugore wiwe, kubera n'ukuntu abarundi isinzi babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ananiwe gutunganya igihugu kubera amajambo ateye isoni ndetse n'ibikorwa bibabaje ariko arakora muri no minsi. Benshi bakabona ko igihe bataba mukuye ku butegetsi canke se atatanga imihoho, umugambwe uri ku butegetsi ushobora gutakarizwa icyizere n'abanyagihugu. Akaba ariyo mpamvu bamwe muri systeme bakomeye cyane, bamwe mu bihangange bavuga ko bagiye gukura Perezida Evariste Ndayishimiye kubera intambamyi afise y'umutambukanyi wiwe, aho bapfundika ingingo we bikaboneka neza ko yazivuguruje yanze kuzishira mu ngiro, kubera ko umutambukanyi wiwe yanga ko azishira mu ngiro. Ni byinshi tubashikiriza birabana n'ibyakozwe na Angeline Ndayishimiye ndetse n'igitumye Perezida Evariste Ndayishimiye asaba gutanga imihoho, byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'umutekano, aho ibintu bitoroshe mu karere hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho umucanwa uri koraka. Benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gusiga yoretse igihugu kubera ukuntu ari gushaka gushora intambara n'igihugu cy'u Rwanda. Benshi babona ko ari intambara igisoda cy'u Burundi kidashobora gutsinda, kubera ukuntu igisoda cy'u Burundi cyacitse intege muri no myaka 3 Perezida Evariste Ndayishimiye amaze arongoye igihugu cy'u Burundi, kubera indwano ariko ararungikamo abasoda biwe. Bikaboneka neza ko bahapfira mu bwinshi, aho bari gupfira muri Kongo bari kurwana na M23. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Turi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Umugore mugoramika gihugu umaze kwica igihugu. Angeline Ndayishimiye aramaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho, ngo umugabo aganya agaramye umugore yidoga yivugira ibyo agomba. Umwe mu bahoze bagwana mu muhari CNDD akaba ari mu bihangange bifata ingingo mu gihugu yaganiriye n'ikinyamakuru cyacu yaratwibiye ibanga rimwe mu bituma hari ibicumbagira mu gihugu cy'u Burundi, harimo nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ariwe uri gutuma ibintu biyangara nka byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye mu ibanga rikomeye cyane yandikiye ibihangange abisaba ko yotanga imihoho, ariko ubu ngubu hakaba hariko harigwa ushobora gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ico gicocoro mu mugambwe CNDD yavuze ati Evariste Ndayishimiye kuva ku rugamba arazwi ko ari umunyamabanga
umunyamarangamutima menshi akagira umutima woroshe. Kenshi iyo umushinga ntahe afise umutima woroshe, impuhwe, ubwitonzi n'umunyamahoro, Imana imuha umukenyezi w'umutima ukomeye aboneka nk'umunyenzigo ikomeye cyane, nk'uko muriko murabibona ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Muri ico kiyago twagiranye twamubajije ku makuru avuga yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha yoba agera aho avuguruza ingingo z'umushinga ntahe wiwe. Niko kutwishura ahereye kuri uwo mwihwezo w'ingene Imana ihuza aba bana kandi igahuza abatandukanye cyane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwitonzi afise ntabwo ari kumuha umutambukanyi ubufise, aho nyine muri no minsi iboneka neza ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ariwe uriko arafata ingingo, mu gihe biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye ari nk'igishusho mu gihugu. Amakuru twaronse mwicengetera twagize avuga ko umutambukanyi w'umukuru yoba yifata nk'uganza umugabo kuva kera. Ku bamuzi bavuga nyine ko n'ubundi yari asanzwe amuganza mu rugo rwabo, abiwabo umugabo ngo ntibarabwa neza n'uwo mukenyezi wa Angeline, uwo mukenyezi wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abiwabo w'umugore bagatoneshwa ku rugero rutarigera rubaho. Izo nkuru zivuga ko ibyo byo kwiganza k'umukenyezi mu rugo rw'umunega wiwe ari ibisanzwe, kuko byibonekeza henshi mu ngo, haba aha mu Burundi canke n'ahandi ku isi. Mugabo bigeze mu by'amabanga y'umushinga ntahe wiwe bica bifata iyindi shusho ihambaye. Amakuru avuga ko hari umunsi umukuru w'igihugu yigeze kwakira abashitsi bakomeye b'abanyamahanga bashaka gufata mu mugongo umwe mu migambi ya leta. Umukenyezi nawe aca asobokana imigambi y'ishirahamwe ryiwe kugira ngo ayo mafaranga ariwe uyabona, aho benshi bavuga ko Angeline Ndayishimiye ariwe usigaye afasha igihugu kubera amafaranga menshi cyane asigaye atunze biciye mu ishirahamwe ryiwe. Ntibyagarukiye aho ibyemezwa n'umwe mu bacungera umukuru w'igihugu, yatubwiye ko hari umunsi hahaswe kuba icuka cibe mu bihangange bivuye ku ngingo yari yapfunditswe mu mugambwe itagiye mu ngiro, kuko Angeline yabihinduye kandi akaba yarabyanze. Umwe mu bihangange by'umugambwe CNFD asanzwe ari Sumambike wa Ndayishimiye yaragiye kumubaza ingene byagenze ngo iyo ngingo ntije mu ngiro, niho yagira uko byagenze ko hari ibitagenze neza, ngo bugingo ngo hari bitaragenze neza kubera ko Angeline Ndayishimiye yabyanze. Angeline yaciye aseruka nk'uje kumviriza ibyo bayaga kugira ngo amenye ibyo bariko barabwira umugabo wiwe kandi abatambamire ku rugero rukomeye. Waduhaye inkuru avuga ko acagihanganye kitihanganye caciye kibwira Angeline amajambo amwereka ko bitabereye aho umukenyezi aza guhagarara hejuru y'abashinga ntahe bariko barayaga kandi bariko barayaga ibireba igihugu. Amakuru abandanya avuga ko Angeline yaciye yivumbura byabonetse nk'agasuzuguro kuri ico gihangange umugabo wiwe yubaha, ngo ibintu byahavuye bikomera uwo mutegetsi akora akantu isoko ryacu atashimye kudusangiza ako kantu akariko. Byahavuye bija mu mpanuro z'imiryango bamusigurira ko umushinga ntahe wiwe atari uwiwe wenyine, ubu amusangiye n'igihugu kandi igihugu arico kimufise ko ijambo rinini, ariko ngo izo mpanuro zakoze akanya urume rumara. Perezida Evariste Ndayishimiye yagomeje guhura n'ingorane zikomeye cyane kubera umutambukanyi wiwe. Ubw'iryo soko ryacu ngo biriko biraboneka ko Angeline ashobora kuba intambamyi y'integuro za systeme, akaba ariyo mpamvu bashaka kumwegeza ku ruhande babanje kwegezayo umugabo wiwe, aho umugabo wiwe Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe waba warisabiye gutanga imihoho, ariko systeme ikaba iriko irashaka ikindi gihangange gishobora kumusubirira, aho hanahaganurwa Ndirakobuca ndetse na Manuel Sinzohagera, aho nyine aribo bashobora gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ngo systeme igihe ihitamwo Evariste Ndayishimiye nk'uzorongora igihugu yamugomwe nk'uwuzi iby'amasezerano yarusha nayo guhagarika intambara, ariyo yibutsa ibwirizwa shingiro kugira bizotume ashobora guhagararira gusubiza hamwe kw'abarundi. Inyuma yaho Petero Nkurunziza yashatse kubagabura abanje guhonyanga amategeko yose kubw'inyota y'ikiringo ca gatatu, ikiringo cyasize gikoze amabi mu gihugu, aho abarundi isinzi bagandaguwe ku murango izuba riva, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakayanyaga bagahunga,
aho n'ubu ngubu aho bahungiye bahura n'ingorane zikomeye cyane kuko leta Gitega ibandanya kuboherereza abajya kubaha amasumu aho bahungiye ibiriko biratera ikibazo gikomeye cyane. Amakuru adushikira avuga ko haherutse kuba inama idasanzwe yarimwo ibicocoro bifata ingingo muri systeme, hoba hari n'abaje bava hanze y'igihugu. Iyo nama ikaba yari iyo kwiga ingingo zofatwa ku gisabo Ndayishimiye amaze iminsi asaba. Amakuru y'ibanga avuga ko Neva yoba yasabye systeme ko yotanga imihoho bivuye ku wiwe Angeline Ndayubaha yoba aboneka nk'intambamye y'imigambi y'igihugu, akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye arabye aho igihugu kigeze yahisemo gusaba ko yotanga imihoho kuko aboneka neza ko ataco agishoboye kubera umutambukanyi wiwe wivanga mu bintu nka byose by'igihugu. Ayo makuru avuga ko systeme imaze kubona ko umushinga ntahe n'umukenyezi wiwe batavana kubwo inyungu z'igihugu, hoba rero hariko harigwa ibyuza kumusubirira. Kubw'isoko ryacu ngo hari amazina abiri amaze kumenyekana muri batanu yabashobora gusubirira Neva. Abo nabo ngo ni General Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika hamwe na Emmanuel Sinzohagera, bakaba nyine aribo binegwanurwa ko bashobora kuvamwo umwe usubirira Ndayishimiye. Hari ayandi makuru avuga ko uko gutwara ikiringo kito kwa Ndayishimiye ari byafunditswe muri systeme imbere yuko aba umukuru w'igihugu, ikaba ariyo mvo umukenyezi wiwe ahiga amafaranga mu nzira zose zishoboka kugira nibaba batakiramutswa bijya bibanza bazobe bahagaze neza mu by'ubutunzi, na cyane cyane ko umukenyezi ava mu muryango usanzwe ukenye cyane. Twizere ko umusubiriza wa Ndayishimiye wewe amakungu azoza yamuha imfashanyo ziza gufasha igihugu, kuko biraboneka neza ko igihugu kiri mu ngorane zikomeye cyane, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka neza ko umutambukanyi wiwe yabaye intambamyi ikomeye cyane ku iterambere ry'igihugu. Akaba ariyo mpamvu nk'umushinga ntahe ukomeye kandi uzi ico igihugu civuze yahisemo nyine kwandikira bimwe mu bihangange bigize systeme kugira ngo abasabe ko yotanga imihoho, kuko abona neza ko ari kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Akaba ari no mpamvu ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo azave ku butegetsi amaze kwigwizaho agafaranga, aho yasezeranye na mugenzi we wa Kongo ko agiye kujya amurungikira abasoda bamufasha kurwana na M23, amaze nawe umusoda wese ugiye kurwana muri Kongo buri kwezi akamuronkaho ibihumbi 5 by'amadolari, ariko bikaba ari ibintu bimaze konona igisoda c'u Burundi ku rugero rutarigera rubaho, kugeza aho amajana n'amajana y'abasoda b'u Burundi bariko baricirwa muri Kongo. Abandi nabo basigaye Perezida Evariste Ndayishimiye akaba agiye kubashora mu ntambara ikomeye cyane izamuhuza n'igihugu cy'u Rwanda, ariko biboneka neza nyine we kibyo ariko bikora kugira ngo ashimishe shebuja ariwe Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi, ariko byose bikaba biboneka neza ko ari intambara badashobora gutsinda, kandi ko ari intambara izasiga isambuye igihugu burundu, aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye noho yatanga imihoho ariko akwiye gufatwa agapfungwa, kuko azaba asize yishe igihugu ku rugero rutarigera rubaho, kandi biraboneka neza ko ibyo kwica igihugu yaje abifise mu mugambi, kuko we ari kuronka amafaranga menshi cyane, we akabandanya guhemukira abana b'u Burundi ndetse n'u Burundi muri rusange, aho ariko arahemukira abagumyabanga bamwizeye, kandi akaba ariko arahemukira abene gihugu bose bariko baragirwaho n'ingaruka z'ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ubutegetsi bubi cyane, ubutegetsi buri gukora ibintu bibi cyane abanyagihugu, kuko benshi bavuga ko imyaka 3 n'inusu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi yangije ibintu nka byose, kandi ko amaze guhemukira igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Akaba ariyo mpamvu amakuru avuga ko yanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye noho yatanga imihoho ku giti cye azafatwa akabazwa ubuhemu yakoreye igisoda ndetse n'abarundi muri rusange. Ni amakuru ahambaye cyane tuba turiko turakura mu masoko akomeye cyane, tuba turiko turabatohoreza kuri no munesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi